Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri iki gihe Imana irabandanya ihishurira yongera yereka abarundi ubutunzi kama yabahaye cane cane ubutare. Muri bwo harimwo ikizuku gisanzwe gicukugwa n'ishirahamwe rya leta Onatur. Muri kino kiganiro turabagira ku muriri ku cegeranyo kijanye n'ingene iryo shirahamwe ritunganijwe casohowe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta ibitumwe n'inama nshingamateka. Turagaruka kandi ku cegeranyo casohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kukungene ishirahamwe rya leta Regideso ritanga amazi n'umuyaga nkuba risanzwe ritunganijwe. Ivyo vyegeranyo vyose bikaba vyashikirijwe inama ya bose mu nama nshingamateka, aho mbere abashikiranganje vyega baciye bishura ibibazo n'amakenga vy'abashingamateka bijanye n'ivyo vyegeranyo. Nayo muri ya ntumbero nziza yo gukomeza imigenderanire myiza n'izindi nama nshingamateka z'ibihugu bigenzi vy'u Burundi, inama nshingamateka y'u Burundi ikaba yaragendewe n'umugwi w'abashingamateka b'abashinwa baturuka mu ntara ya Guangdong. Navyo nyene turabigarukako muri kino kiganiro, nkaba nongeye kubaha ikaze. Ishirahamwe rya leta rijejwe gucukura, guhingura no kudandaza ibizuku Onatur ryoshobora kwinjiza amafaranga menshi cyane mu kigega c'igihugu. Aho ni mu gihe ikizuku gishobora guhingurwamwo vyinshi nk'amakara, ifumbire n'umuyaga nkuba, kandi vyohurumbirwa n'abarundi eka mbere n'ibindi bihugu. Ivyo bikaba vyashikirijwe imbere y'inama nshingamateka n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Hassan Kibeya, aho yari umutumire ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 Gitugutu uyu mwaka wa 2025 kugira atanga umuco ku bibazo vy'abashingamateka bijanye n'icegeranyo casohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta Cour des comptes cingene ishirahamwe Onatur ritunganijwe, kandi ko n'ivyasabwe niyo sentare vyashizwe mu ngiro. Ariko naho biruko Onatur rihanzwe n'intambamyi zitari nke cane cane zijanye n'ikena ry'ibikoresho hamwe n'ibwirizwa ririgenga rishaje. Onatur niryo shirahamwe rijejwe gucukura ikizuku. Ikizuku dushobora kugihingura tukagikuramo amakara dushobora gukoresha mu gutekesha. Ikizuku dushobora kugihinguramo umwavu, kandi umwavu mwiza cyane. Dushobora rero guhingura umuyaga nkuba tubicishije mu kizuku. Ikibazo rero nyamukuru Onatur ifise muri uyu mwanya nuko amamashini asanzwe ahingura ico kizuku, ivyo bikoresho nta bihari, bimwe birahari mbwa ntibikora, ibindi usanga ivyo no kwita amamatière première bikenewe kugira ngo bihingure bitaboneka. Nuko itegeko rigenga Onatur nyange mategeko bisabwa ko ahinyanyurwa. Onatur ishobora kwinjiza amahera mva makungu menshi ibijanye no gucukura. Ngerageje kubabwira amasite 9 afise ico no kwita réserve tourbière ungana n'amatoni imiliyoni 43 turubiruzuye. Naho twomara imyaka 50, naho twomara imyaka 100, brikete imwe ihinguwe ivuye mu kizuku, ikiro gishobora kugurwa hagati y'amahera 500 n'igihumbi. Bamaze kwiyumvira akamaro k'ibizuku, abashingamateka bati ubwo koko abene gihugu barazi ikizuku, batahubwo nibahimirizwe gukoresha ikizuku mu kibanza c'amakara hamwe n'inkwi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Murabona yuko mu bihugu bibanye n'ibindi bihugu biri kure y'iwacu bariko baraheba gukoresha amakara avuye mu biti. Sinzi rero mu bushikiranganje ko hoba hariho umugambi wo gukundisha abene gihugu
ayo makara ava mu bizuba. Ikibazo c'umugambi wa leta wo kubaka ihinguriro ryo gukora amakara briquette avuye mu kizuku wotanguranywe n'uyu mwaka wa 2025 naco nyene caragarutse. Abashinga amateka bakabaza aho uwo mugambi ugeze. Umwaka wa 2023 ukwezi k'umunani n'icubahiro mukuru w'igihugu yaragendeye shira hamwe Onatur aho ryari ko ritegura kuzo kugurira icese shira hamwe rikora ico bisa ama briquette kugira ngo iyi tourbe ibe commercialisable au ménage. Ico gihe umuyobozi mukuru w'iryo shira hamwe yavuga yuko iryo shira hamwe iyo usine de fabrication de briquettes izokugura icese mu kwezi kwa Nyakanga uwo mwaka nyene 2023. Ege numve ko hari amakuru mufise iyo usine de briquettes. Ya usine de traitement igira hari barayubatse bikoresho byinshi byarashitse mbere baranayitesta, ariko catusanga tuguye muri iki kibazo cy'uko iyo usine kugira ngo duhingure ayo makara avuye mu kizuku bisaba yuko tuba dufise la matière première ariyo iozolian. Onatur yarasavye ideni kugira ngo ishobore kugura ayo matière première. Ikindi cyashikirijwe kijanye nuko hoba ivyigwa bijanye n'ingene ikizuku cokoreshwa ku buryo kitokonona ibidukikije canke amagara y'abantu bagikoresha. Nta transformation n'imwe ishobora kuba muri ibi bihe tutaravye ibintu by'amaétude d'impact environnemental. Or au niveau international tuzi ko ikizuku kiri vise restriction nyinshi kuvyerekeye vya emission de CO2 bigice bituma haba ivya impact environnemental. Mugabo hariho cane no munsi de nouvelle technologie mwabiciye ku mayange mu gitangura gushikiriza ivyo muzorangura yuko muri plan de développement torondera une nouvelle technologie idupermeta yuko duproteger l'environnement dize tugire izo restriction muzoshaka gusohora ku masoko mpuzamakungu kugira ngo tugire izo ngorane kuko uno munsi c'est une obligation kandi igizuku kirafise ikibazo gikomeye cyane au niveau mondial. Kubakoresha igizuku bari nko mu gikoni biragoye cyane kuko bifise imyotsi myinshi. None nyakwa mushikiranganje muba mwarize kujanye n'amagara y'abantu yuko iyo myotsi ataco yica, kuko hari bamwe mwabikoresha ukabona n'amasafuriya yatobotse. Umenye yuko mu bikorwa byose byo gucukura ubutari hategerezwa kuba hariho amaétude environnementale yerekana ukungene umugambi wo gucukura utangura n'ingene uhera. Umaze guhera baza gusubiramo neza guhasubiramo aho hantu baheje gucukura kugira ngo hasubire kumera nk'uko bahasanze imbere yo gutangura ibikorwa byo gucukura ubutari. No muri turbo nuko nyene kizuku à l'état brut uko kimeze ugiye uyikoresha ifise ingaruka mbi effectivement gitanga umwotsi mwinshi kandi umwuka ushobora kononera amagara y'abantu, ifise umucanwa munini ugasanga ico utekeshejemo ice cononekara. Ico kizuku baragihingura bagagikuramo ico cose iyo uciye ugicana ujya mwuka ukagabanuka cane. Nujya muriro wari usanzwe nobwa za nkomezi zirasanzwe zifise bikagabanuka bikagenda kimeze neza. Cya kabiri nuko hariho ico bita carbonisateur bashiramo gica kigabanya naho nyene wa mwuka na ya myotsi isanzwe ishobora kugirira nabi amagara y'abantu. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka akaba yasabye umushikiranganje gutegura imigambi irashe yotuma ikizuku c'u Burundi gihabwa agaciro koko kuko gishobora no gufasha mu kwimba ubundi butare butaratangura kwimbwa. Bahora batubwiye ibintu bya Onatur mugasenzi ko Onatur yoshobora gutuma twimba nickel ko hovamo energy kuburyo twimba nickel. Je ntabyo nigeze menya kabisa. Icyo twoca dusaba mushikiranganje nuko iyi turbe boyiha priorité bakayiha priorité mu bintu byo kwiga mu strategy kuri za 2040 tuvuga strategy zigana kuri za 2040 2060 bakashira imbere ikintu cha turbe fe irakenera
ni matière première yitwa charbon kugira ngo nayo ishobore gukoreshwa mu bijanye no gutunganya fer. None twumvise yuko turube aho gishobora gusimbura le charbon. Mumva ko n'ayandi mahinguriro menshi ya fer. Ufise fer umusi tuzotangura koko gukora amalengo de fer, tuzoba tugiye muze mudutunganize strategy yingene ko ico kizuku cyohabwa agaciro nyako, hanyuma natwe abashinga amazi turabingene ibyo bintu twobishigikira kugira ngo noneho ico gisata turabe ko cyoshobora guteza imbere nacyo kigaruka kigateza imbere ibindi bisata by'igihugu. Tubandanije muri iyo ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka yarongeye irakorana mu nama ya bose bukeye bwaho kwigenekerezo rya 17 gitugutu uyu mwaka wa 2025, aho naho nyene umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu Asani Kibeya yararamutse aza kwishura ku bibazo by'abashingamateka bijanye n'icegeranyo cakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kijanye n'ingene ishirahamwe rya leta Regideso ritunganijwe hamwe n'ingene ivyo iyo sentare yasavye vyashizwe mu ngiro. Ibibazo nyamukuru rero vyabajijwe bijanye n'ikena hamwe n'icikagurika ry'amazi n'umuyaga nkuba vyibonekeza. Nyeniteka ati mushikiranganje nimudusigurire ico bivako hanyuma mutanga umwizero ku bene gihugu. Kuva igihe kirekire Regideso iragira ingorane bivuye kuki umuji wagiye wiyongera, abantu bariyongera, les utilisateurs bariyongera, les consommateurs bariyongera, installation zakozwe za kera ntiziyongereye. Iki kibazo ca mbere, ivyuma byagiye bikoreshwa haba amakapitage mu bijanye n'umuyagankuba na kapitage mu bijanye n'amazi, aho hose ico gihe bakapta umuyagankuba canke baronde umuyagankuba canke bakapta amazi aho muri Tanganyika agereranye n'ingene abantu bangana ico gihe. Mugabo uno musi abantu bakenera ngira ngo boke nk'amakapitage nk'abiri canke nk'atatu. Umuyagankuba ahubwo ntacyo twovuga kindi kuko none kucikagurika tuhari. Aya madefi ari muri iki gisata ca Regideso muzofasha gute? Turakeneye ko muduha umwizero. Ku kijanye n'umuyaga nkuba umushikiranganje yamenyesheje ko uhari kandi mwinshi cyane. Ikibazo nyamukuru ni mihora ijejwe kuwukwiragiza mu bene gihugu. Iyo nayo hamwe irashaje ahandi ikabitarashobora kuboneka. Ikibazo nyamukuru dufise mu gisata c'amasoko ntanganguvu nuko mu myaka yaheze tabaye ico no kwita integuro ikwiye ibijanye n'igwirirana by'abantu muri secteur ya energie. Hari ibice bitatu: guhingura umuyagankuba, hari kuwushikana no kuwushwiragiza mu bene gihugu. Inguvu nyinshi zaragiyeho kugira ngo duhingure umuyagankuba. Mbere umuyagankuba dufise ubunye ni mwinshi, uranarenze n'uwo dusanzwe dukoresha. Ubu rero dufise defi yuko réseau de transport et de distribution ari réseau ishaje idashobora kwakira umuyagankuba mwinshi mwinjira cyangwa dushobora guproduce. Mugize iminsi mubona icigagurika ry'umuyagankuba. Iryo onye rivuye kuki? Nuko twasanze yuko tukabandanya tuja muri production tutariko turiyumvira ukungene dushiraho infrastructure de transport izotugora. Ubu rero hari ibikorwa byo kugwiza imihora ducishamo umuyagankuba. Hariho rero umuhora novuga nti principal usanzwe ukura umuyagankuba uva ku ngomero ya Gwegura, Kabusezi na Rusizi 2 usanzwe
rukura umuyagankuba kuri poste Gahongore. Uwo muhora usanzwe uzana hafi ibice 50% by'umuyagankuba ukoreshwa mu gihugu cose. Umuhora wari umuhora ushaje. Umuhora rero bariko barawusubiramo. Kuwusubiramo byasaba kuwuca. Twafashe ujya muhora uva Gahongore tuwukatisha tuwucisha ku gituro ca Rubirizi. Ibikorwa byo guheraheza uwo muhora ukura umuyagankuba mu gituro ca Gahongore bibuzana mu gituro ca RNA bisa nk'ibigira birangire. Bisigura yuko iminsi iza ibibazo by'uko umuyagankuba uguma ucikagurika bizoba birangiye cyangwa bizogabanuka cyane. Bisigura yuko mu minsi mike tuzoba dufise umwimbu ujanye n'umuyagankuba mwinshi. Definya mukuru rero nico ubushikiranganzi buzoca bushiramo inguvu mu kugwiza imihora yo kubushikana ku basanzwe bazogukoresha. Hari umugambi munini Burundi umaze gusinywa yo wita compact de l'énergie, aho gushika mu mwaka w'2030 tuzoba twamaze gushikana umuyagankuba kuri hafi ibice 70% by'abenegihugu. Nayo kubijanye n'ikena ry'amazi meza mu bice bimwe bimwe, umushikiranganji amenyesha ko abantu bagiye barongerekana, ibisagara biraguka, ariko ububiko bw'amazi meza butagutse, eka mbere n'ibikoresho byo kuyashikana bigakena. Ariko rero leta ntako itariki irakora kugira ngo igwize umwimbu w'amazi ikuye mu mitumba canke yimvye mu kuzimu. Amazi nivyo ubunye kibazo cyahabaye nuko umurindi wakoreshejwe kugira ngo ateze imbere igisata cy'umuyagankuba siwo wakoreshejwe kugira ngo igisata cy'amazi naco nyene gitere imbere. Ubunye dufise ibibazo muri production no muri transport y'amazi. Umwimbu w'amazi canke urugero rwo kugwiza umwimbu w'amazi wakurikiye n'umurindi ibisagara vyagiye biraguka. Abantu bagiye benshi mu bisagara, amakartier ariyongera, ibisagara Gitega, Muyinga, Ngozi biraguka, ariko imihora y'amazi yagumye ari yayindi. Icambere no kugwiza umwimbu w'amazi ukijanye no gushikana amazi mu bisagara canke mu minage bisaba amatuyo. Ayo matuyo amwe hariyo ayo Regideso ko iragerageza kugura mu buryo bwayo. Ikijanye n'ibikoresho vya Regideso usanga vyagize isanganya nk'ibiti vy'amatara usanga vyaguye canke imiringoti y'amazi yamenaguritse, nacone abashinga amateka basaba ko Regideso yojira nyaruka kubisanura, eka mbere hakagurwa n'imodoka zorohereza abakozi bayo gukora ico gikorwa. Amazi bamwe barayabura, mugabo gacu usanga hariho n'ayandi mazi aguma yisesa nk'amatiyo akameneka akavunira akagohe abakozi ba Regideso, mugabo ukarindira yuko hagira ico bakora ugasanga ntivyabaye. Urashobora gusanga sinzi ko biva kuri installation baba baragize, ukabona insinga ziguma zimanuka buke buke mwibarabara. Abakozi ba Regideso umuntu akabaha sinyare, mugabo ukarindira yuko ivyo bintu babikorerako gushikaho usanga zaguye mwibarabara. Nico naco nyene nibaza yuko abo muri Regideso boza bararaba bakavyitwararika bagakorana n'abarya bajejwe amakartier. Umenga muri Regideso chaque quartier irafise uwijejwe, bakaza bararaba kumbure ko ibintu biba bimeze neza, hanyuma bagaheza bakabishira mu ngiro. Kuva mu mwaka w'2020 bategekanya amahera yo kugura imiduga, mugabo kugeza ubu iyo soko akabitarigera ishobora kurengana. Umva imyaka 5 iraheze, nkaca numva umengo ni ibintu numva yuko bitari gushoboka nko kwishira hamwe rya leta nk'iryo kugira ngo hahira imyaka 5 bataronka ibikoresho byankenerwa
hama duce tubizera ko kugira ama intervention yaho ibintu biba vyononekaye kandi batagira uburyo bwo kwiyunguruza. Nagomba rero gusaba umushikiranganje kugira ngo barabe ico kibazo yuko cova mu nzira kugira ngo Regideso ishobore kuronka uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo bashobore gutunganiriza abene gihugu. Ma norme électrique poto en bois ntabwo ibereye. Unye Regideso ifise umugambi wo gukora hajya amapoto ari mu biti gacashiramo ayivyuma bahindura amapoto ari mu biti bashiremo amapoto y'ivyuma. Amafacture y'amazi adatangwa ku gihe ugasanga bene gihugu bariko barajuragirika mu kuriha amazi, ivyo navyo bigaca bituma badashobora no kuriha amatara. Ico kibazo naco nyene caragarutse. Yakwa umushikiranganje muri ico gishata muri Regideso hariho abantu baje kwico gikorwa. Twebwe aho tuba canka abandi aho baba baranabazi. Mugabo imisi yose tuja gutora amafacture kuyirondera kubera abo bantu basivye ku kazi canke batakoze ico babwirizwa gukora. Twashaka turasabenya ko amushikiranganje abantu bakora muri ico gisata bahembegwa gushikanira amafacture abanywanyi ba Regideso babikore kuko nakazi nk'akandi barabihembegwa, hanyuma bakiriya ba Regideso nabo baje kugira imirimo bari basanganye. Ikijanye n'amafacture, amafacture muri Regideso bisaba yuko abareleveur agent releveur bashika kugira ngo bafate ama index. Nta mu agent azorenza imihana amajana 2 kandi releve itegeza gukorwa rimwe mu kwezi. Unye Regideso yakoranye na Bankobu Inoti, ikorana na Rimikashe, ikorana na BCB, ikorana n'amabanki BCAB. Bisigura yuko iyo ugiye muri aya mabanki cyangwa ukaja kuri konti ukandika ibiharuro bya compteur ubwo nyine ushobora amafacture. Ntukeneye no kuja muri Regideso kugira usoze facture. Bankobu Inoti ushiramo nimero ya compteur aho nyine ikigusohorera facture. Amafacture yose utarisha, amariyeri yose utarisha uciyabona. Hambavu y'ivyo bariko baragerageza kunagura no kwameliora systeme yo gusohoza amafacture mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2026. Unye facture zirashika ku mwanya. Nyeniteka ati ahubwo abarundi cyane cyane abagwiza tunga n'abikorera utwabo twugurura imitwe tubone kure dushira imitahe mu guhingura ivyo bikoresho vya Regideso kugira ntiturinde kuja kubirondera mu bindi bihugu kandi natwe twovyikorera. Ubu ni mwemvesise muri transport bariko baratubwira yuko ikibuze ni transport ya electricité. Umuyaga nk'ubura hari mugabo transport none abantu baba privé bafise amahera kubera iki batoja hamwe bakevisa indani kugira ngo ya transport ibe assuré. Niwe mvesisa mu mazi abantu bazobandanya banywa amazi nta na rimwe bazosiba kunywa amazi. Nayo kukiza cakorera kimaze iminsi cibonekeza mu duce tumwe tumwe, umushikiranganje Asani Kibeya amenyesha ko ubushikiranganje arongoye bwagiraniye inama n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu kugira ngo bashobore gutanga amazi meza mu turere twibonekejemwo ico kiza kandi duhuriramwo abantu benshi. Nayo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugaca bubandanya buhimiriza kugira isuku. Abashinga amateka bakaba kandi barasavye ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu ko boshigikira n'ayandi mashira hamwe yabikorera utwabo yoshaka gushira imitahe mu bijanye no kuronsa bene gihugu amazi meza. Abarundi barayamaze bati agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Inama nshinga amateka irabandanya itsimbataza imigenderanire myiza n'izindi nama nshinga amateka zo mu bihugu bigenze by'u Burundi. Muri iyo ntumbero ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 gitugutu uyu mwaka wa 2025
Nyaniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yarahaye umubonano intumwa zaje zivuye mu gihugu c'Ubushinwa zirongowe n'icegera c'umukuru w'umugwi w'amaho w'abashingamateka bo mu ntara ya Guangdong. Nyaniteka ati uwo mubonano uje gukomeza ubucuti, imigenderanire no gufashanya hagati y'inama nshingamateka y'u Burundi n'inama nshingamateka yo mu ntara ya Guangdong. Mu byo baganiriye harimo gufashanya mu by'ubutunzi, imico kama, ariko cyane cyane bashimikiye ku gufashanya mu byerekeye uburimyi kuko ari bwo mushinge w'iterambere ry'u Burundi. Nous venons de recevoir ici au niveau de l'Assemblée nationale une délégation de haute marque qui vient de notre province, sœur donc de la République. Duhejeje kwakira hano mu nama nshingamateka intumwa z'inama nshingamateka yo mu ntara ya Guangdong mu Bushinwa. Guangdong ni intara nini cyane kandi iyo ntara kuva kera batubwiye yuko ari ya mbere mu bijanye n'ubudandaza. Turabakeje cyane kubona bashoboye kuza ngaha kugira ngo batsimbataze ubucuti hagati y'inama nshingamateka y'u Burundi n'inama nshingamateka y'intara ya Guangdong. Twayaze bihagije ku bijanye n'imigenderanire myiza, ukuntu twoshobora guhanahana ubumenyi, eka mbere gufashanya mu bijanye n'uburimyi, mu bijanye n'imico n'akaranga. Kandi twabihurije ko twanageze naho dufundika ingendo zizokwisubiriza mu ntumbero yo gutsimbataza ubwo buvukanyi hagati y'intara ya Guangdong n'igihugu cy'u Burundi. Hano twese turaterana intege kugira ngo izo ngendo zizoze ziraba nyinshi, zibe kenshi, kuko nk'uko mubizi agafuni kabagara ubumwe na karenge. Nivyo rero twayaze kandi nibyo twapfunditse. Uburundi n'intara ya Guangdong turemeranya gutsimbataza iyo migenderanire kugira ngo ibandanye iba myiza. Turabandanya kandi tuganira ku byerekeye uburimyi ahari umushinge w'iterambere ry'igihugu cyacu. Nous allons continuer à parler de l'agriculture comme celle-là qui en fait ou a été mise devant pour le développement de notre pays. No kuri uwo mugwi w'abashingamateka bo mu ntara ya Guangdong bakaba barashimye ingene bakiriwe mu Burundi, bongera bashima imigenderanire myiza hagati y'inama nshingamateka y'u Burundi n'inama nshingamateka y'Ubushinwa. 受到了议长阁下一行对我们的热情款待，我们非常高兴。 Cette visite de cette délégation de l'Assemblée populaire de la province du Guangdong, une fois arrivés au Burundi, nous sommes bien accueillis très chaleureusement par très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi. 我们交流的内容非常广泛，非常深入，交流的领域也是非常的具体，所以。 Nous avons eu des échanges touchent beaucoup de domaines et les échanges sont très approfondis. Uyu mugwi ugizwe ahanini n'abashingamateka b'inama y'abanyagihugu yo mu ntara ya Guangdong. Umaze gushika mu Burundi wakiriwe n'iteka ryinshi na nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Ibisata dukoreramwo ni binini kandi byose birimo ubuhinga bwinshi. Ibisata bijanye no kumenyesha amakuru navyo nyene ni by'umwihariko mu byo twahanahanye ko ivyiyumviro. Ndibaza ko abarundi n'abashinwa ari abagenzi b'ukuri kandi barumvikana neza hagati yabo. Nico gituma nemera ntakekeranya yuko biciye muri iyi migenderanire y'abashingamateka dushobora kunga ubucuti bukomeye na cane
mu bisata by'imico n'indimi. Dufite kandi ubushobozi bukomeye bwo gukorana mu bisata by'uburimyi n'ibijanye n'amahinguriro. Nizeye ko guhanahana ivyiyumviro hagati y'abashingamateka b'inama nshingamateka y'u Burundi n'abashingamateka b'inama y'abanyagihugu b'intara ya Rwandongo kuzobandanya kwiyongera kuko rwiza guhanahana ivyiyumviro bikomeye gukorana mu bihe bizokurikira. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho mu kindi kiganiro gikurikira nk'aya mango.